Umukameramani wanje mushasha nizaniye muri inyishu media base ko bampa umukameramani nahisemwo kwigurira kamera na mikrofone yanje campi nihigira n'umukameramani kugira ngo dushobore kujana ahantu nagiye uyu munsi. Bakunzi ba inyishu media rero nkuko mubibona ngaha ntabwo ndi mu gisagara ca Bujumbura natembereye nagiye mu ntara ya Bubanza. Naje mu ntara ya Bubanza hari ikintu gishasha naje kurondera naje kugurira umuntu naje kukigurira umuntu ntiriwe ndavuga gusa namwe muramuzi kugira ngo nyene inyishu media dukomeze gutera imbere. Bakunzi ba inyishu media ico kintu rero reka nshobore guhamagara umuntu kugira ngo mushobore kukimenya mwese. Mwemero ngwa hano sinakubwiye ngumpe amafaranga yose. Jewe urabona muri kumwe nabo n'uwo muvukana amafaranga mbona no nka 2 millions 5 sinzi uko vyumva. Yo sha nawe nahari ruguru. Ego ni ruguru imbeho yaratwishe hano uve kubona ayo imbeho yaratwishe mugabo muraraba neza mutwe muduha n'imiliyoni na 3 dufise ikibazo n'ahandi hate bari ikibazo hoho asha ntivyari gushoboka kabisa. Avuze yuko mwotora nk'imiliyoni 3 nawe urumva yuko imiliyoni 3 mwozitora. Aho nta ngorane musaza ndari ndavuga. Hello bakunzi ba inyishu media kuri mikro muri kumwe nanje Prince ya cameraman nawe n'umukameramani wanje mushasha nizaniye muri inyishu media base ko bampa umukameramani nahisemwo kwigurira kamera na mikrofone yanje campi nihigira n'umukameramani kugira ngo dushobore kujana ahantu nagiye uyu munsi. Bakunzi ba inyishu media rero nkuko mubibona ngaha ntabwo ndi mu gisagara ca Bujumbura natembereye nagiye mu ntara ya Bubanza. Naje mu ntara ya Bubanza hari ikintu gishasha naje kurondera naje kugurira umuntu naje kukigurira umuntu ntiriwe ndavuga gusa namwe muramuzi kugira ngo nyene inyishu media dukomeze gutera imbere. Bakunzi ba inyishu media ico kintu rero reka nshobore guhamagara umuntu kugira ngo mushobore kukimenya mwese. Mwemero ngwa hano ni sawa Sawa. Urakomeye? Yego. Uramusaba abakunzi ba inyishu media. Abakunzi baramukije. Hama je ndo umukomisiyoneri wo ngaha muri aka gace ko mu ntara ya Bubanza. Nkaba nshobora kubereka akarere mu gihe muzoba bivanye n'amafaranga muzoba mufise hariya hose naho iwanje ni kuvuga bivanye n'amafaranga muzoba mufise ndabaha igipande bivanye n'amafaranga nzoba mufise. Mama ni sawa? Sawa. Cyane. Amakuru yawe? Nameza. Mwitwa abantu? Nitwa bariho kadiya. Sinagiwe ntagazi bakunzi ba inyishu media. Amaramutse bakunzi ba inyishu media bariko baragukurikira. Ndabaramukize. Aha rero ikintu cyari kinzanye unyereka rero hantu uhanyereke neza unyereke ahantu haba haca kugira ngo shwe kuhagura ndahazi. Mbo bisanzwe ndahakwereka hapima imetero 20 kaba havara amafaranga angana n'imiliyoni 8 z'amafaranga y'amarundi ku muzinda muri intara ya Bubanza. Ni horoshe burya harazimvye. Ngo ndabereke asha nagace mbo mu burebure hapima uku mwankurikiye neza ndabereke wabonye yo hagarukiranye mutama mamanuka nayo nuku amutama yararondeye muhungu amutama yararondeye ni gukuraho gato gusa n'ahandi hoho nguze ngo ntabure no tabura hanini. Hama ngaca nongera nkaza uku tuwe tulimvukira yewe haha aha ni wacu. Agacino ama nkongera nkaduga uku ntihumve ngo ni 20 miliyoni z'amarundi burya 20 ziri 20 baza ngo ni hato. Twe tulimvukira aha ni muhira. Ndabona mwazananye muri abantu babiri ngaha
ni kuvuga ko uyu nawe mupfaniki ni mushiki wawe cyane. Ego mbo ni kuvuga bisanzwe uyu ni mushikanje. Sista ndakubaze aravuze yuko aha hantu muhashaka ko imiliyoni 200. None aha hantu nta matati harimwo na uriyumvamwo neza ko muhaguriye? Twohagurisa nta matata arimwo. Sawa. Gusa nawe musore ndakubwire. Aha 20 miliyoni n'amafaranga menshi cyane ni Bujumbura ari Bujumbura. Ni hato cyane nta 20 miliyoni sinzi yuko twoshaka guciranwa tugapunguza. Ego ni kuvuga yuko hajya ikintu cyose kigira igiciro n'inoti ishobora kuba kivara. Kuri izo miliyoni 200 bivanye n'amafaranga naguciriye bisaba yuko nawe umanza kumbwira amafaranga nawe ugira kuko naguciriye sinakubwiye ngumpe amafaranga yose. Jewe urabona muri kumwe nabo n'uwo muvukana. Amafaranga mbona no nka 2 miliyoni 5 sinzi uko vyumva. Yo sha nawe nahari ruguru. Ego ni ruguru imbeho yaratwishe hano uve kubona ayo imbeho yaratwishe. Mugabo muraraba neza mutwe mu 2 miliyoni 3. Dufise ikibazo n'ahandi hate bari ikibazo hoho. Asha ntivyari gushoboka kabisa. Avuze yuko mwotora nk'imiliyoni 3 nawe urumva yuko imiliyoni 3 mwozitora. Aho nta ngorane musaza nzari ndavuga izo nyene n'izo nyene. Nanje imiliyoni 3 nta na kimwe, imiliyoni 3 mbona ni bisanzwe. Mwebwe mwoca munindira nkazozana abantu tukandika, nkazana n'uwo muntu ushaka kugurira iyo parcelle kugira ngo byose biciye bigenda biciye mu muco byose bihera. Bakunzi ba Inyishu Media murabibona si ibintu vyo gufyina navuze yuko Inyishu Media nshaka kuyihindura. Shaka duhinduke tube abantu bazima dukora ibintu bizima. Hahinduke abantu benshi no mu bikorwa duhindure. Murabibona ndibaza murabyibonera n'amaso yanyu. Ndiko ndakoresha ibikorwa niyo mpamvu ndiko ndakora ibi vyose. Mukomeze mudukurikirana rero ubu naho nzocanza inze kuyigura twandike nanje nzane ivyabona nabo bazana ivyabona kugira ngo ibintu bigende neza n'uwo muntu ashobore kubona parcelle. Jide ndagushimiye cyane kuba waremeye ivyo nagutumye ukabikora. Ego naje ndagushimiye ahubwo nagateka kuba muri agacimbiri kiwacu canke mu maja mu makeruguru. Timwe twashikirwa n'abantu b'abanyabujumbura uzosanga twese tutagase kuko aho urabona kuntu dusa amajambo make bamwe nk'aba bapeti. Turiko turatembererwa rero n'abantu b'abanyabujumbura niteka vraiment uzosanga nkaho saramatara bivanye no kuntu tuzoba turiko turagira tuzoko turatera imbere niteka kabisa. Bakunzi ya Inyishu Media yari Ange Pressure kuri micro cameraman nawe n'umukameramani wanje nizaniye yitwa Keve. Uwo niwe tuzoguma dukorana kenshi kuko muri Inyishu Media ho mbona ibintu nibisanga ntibashaka ko bampa umukameramani wabo. Mukomeze mukurikirana ibiganiro vya Inyishu Media turabakunda cyane.